Official kane yaraye isozere muri rino joro ryaraye rikeye aho igihugu ca Senegal arico caraye gitahukanye rino higanwa. Ni higanwa ryagiye kubonekamo udusha twishi aho Ibrahim yaje kuba ahabwa penalty mu mwaka w'iminota yari yaheze bari mu nyongera mugabo byarabanje kugorana uko bayitera biza kurangira rero Ibrahim Diaz mu Real de Madrid ahushije iyi penalty. N'abakinyi ba Senegal baje kuba bankago yuko ite penalty isegwa mbere bagasohoka hanze y'ikibuga ariko Sadio Mane yaje kubabegera babwira ati ivyo bintu sibyo twatwerekanye ishusho itari nziza nimusubire mu kibuga dukine. Yo kuvyemera witwa Papa Gweye ku minota 94 yaje kuba yatsinda igitego kiza kugombora umugwi wa Senegal bituma urangira utsinze ikipe ya Maroc igitego kimwe kubusa. Nuko rero byarabirangiye ikipe ya Senegal ariyo ishoboye gutahukana igikombe ca Afrique ku nshuro yabo ya kabiri. Kadukeze rero umugwi wa Senegal ashoboye kuba utsinda kino gikombe kuba ariwo ubaye umwami wa Afrique muri no mwaka wa 2026 ugatwara kino gikombe.